aho hantu mbonera atari duza barabe Ramires waduza gateza urunyo rwari hehe urunyo rwari hehe inyo nyinshi katika koroka tunatambuka natambuka kutambuka na kwetu kuzengera ngaha wewe wanazibonye yarakomeye neza no ibanga gikombe Imana ni kumera cy'utambe tukomera amashere nakwaye nagera kumbone bamwe mu baraduna na urabizi baramanda akire unaka ngenda ko ndarugo kumisebeke ayimana akire undigembera umunsi wa mbere muri etage ya gatatu cyakumakaro zikumenya ingazi ndiko nagenda ko cyahaye byasohoke hanze akantu bakera kurege tangu ndafye ukanja umutwe hasi nacengira gutaye kubita umutwe arati bamwe yumva turitse hanyuma rero kuguru nawe ndakupirana ndakana n'amazi ushenga buke naha ndashiramo umunyu ariko bake ntakitse nagiye kuri umuti urabona nari ko umuntu aba yabesi ayikwisasi ngo arutishika mu mutwe abaseze yisi kandi ese ni Imana cyane ko yenyunga ibisi kubaho kandi yaranamukijije rega ikumengingira sinetse ko ndahava nkabashimye cyane dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo arakahora kuyobora aba n'ubu uratambuka kandi wakorotse kuri etaje inivo zitatu igitangaza gikomeye Yesu ashimwe amen nanje nshima Imana ukuntu yarayindi isanganya y'imodoka twarimo tumanuka imodoka yavuye mu ipine turiko turiruhanga tumanuka nyene isimbira nkahariya mugabe Imana yaratubwiye neza twese twasigaye turi bazima dukomera amashi umwami Yesu yamarinda abantu biwe Imana ihabwe icyubahiro amen cyane mukobwa wa Yesu naheruka ngaha kera yego Yesu ashimwe amen se byinshi byo gushimira Imana mugabo nahisemo kimwe uyu munsi naragwaje mama wacu akora neza ne muri hospitalite hanyuma dusaba uburyo bwinshi mara igihe kinini ndi kumwe nawe nasezeraniye Imana yuko nimuhiriza ubwanje novuga ko yagize yapese agira yapese afite imyaka 35 atakintu na kimwe komotse heza amezi abiri batubwira abaganga ngo reka afite n'inda y'amahasa atarazi ari paralize ukuguru kw'iburyo n'ukuguru kw'iburyo umva ko byari bigoye twamusunika kuri chaise roulante ngushika no muri toilette magaze hano ngo shimira Imana yo mu ijuru kuko yarahabaye yarashoboye guhaguruka kugura akagukwega buke buke ukuboko niko kutarahakunda ariko twaravuye mu bitaro aziga gusubirayo vuba agiye kwibaruka kandi baratubwiye ko bizogenda neza dukomera amashi nari ndi kumva akanya kuko nari nagombe gutaha kare Imana natanzishika nagishimwe nayishimiye ariko ndafite abantu bambaye hafi babasenzi numvise ko ntokwirengagiza hari Regina na Rebellion n'undi mudamu ntazi babaye kwizamu batonze kenshi muri hôpital militaire ari nabo na telefone rimwe bakanyemerera ko baza ngira no kwidodoma nabyo ndabisabiye imbabazi ndashaka Regina niba ari hano ashike hano akagafanta bagasangire barabaye kwizamu Imana yumve ko ndabashimiye Yesu ahezagire abasenzi turiko turavuga ko abasenzi bakwiye kwiyongera kugira ngo bace umugisha kubera twebwe dufatirwa n'ibikorwa byinshi ntibikitworohera ariko turakeneye ko uyu mugwi wa Regina waroyeho kugira ngo turafasha abantu barasanga abantu mu bitaro
arakorera mu mihana abantu bagwaye mu mihana hirya no hino uri kurakora cyane biraboneka rero ko aba bantu nawe ukwiye kwipfuza kuba muri uyu mugwi kugira ngo urushirize kudurafasha nabone bitaro ubu hari ababa ariko baturondera muri MCMCK muri hôpital militaire muri wakarede hirya no hino bikagorana ariko mugiye murakora cyane mwoza murafasha abantu bagakira impande zitandukanye arakenewe rero umugwi nk'uyo w'abantu benshi apana 10 abantu nka 50 kugira ngo abari mu gisagara bari muhira bari mu bitaro tubasangeho bose batabagwa Yesu ahezagire uwo mugwi kandi ahezagire n'abagiye kwitanga mu uwo mugwi gusengera abagwaye mu mpande zitandukanye dukomera amashumwa meza Nanje mpagaze ngaha nshima Imana itangaza yankoreye nari mvuye ahantu turi mu muduka amatwiko turagenda tugera ahantu mituka dusanga umuduka turimo dusanga hari ambutiyaje uwo muduka usanga ambutiyaje urahagarara amubuji nyuma yawo turaza uzadirigite turaguseka winjiyemo abo twari kumwe muri twebwe dusetswe bamwe baravunaguritse amafyigo abandi baravunaguritse amaguru abandi baramerewe nabi cyane gose gushika naho uwo muduka uca wiyugara umuryango burya mu gupfa muri uwo muduka kandi ari twebwe dusetswe bandi kuducisha mu madirisha badukwega bari mu rugo hanyuma gushika naho uwo nabo bari udusetse n'umusheferi yari muri wowe abantu bari kumwe baramerewe nabi gose gushika naho bamaturanye iyo miduga yamatanye basanga wowe yamaze gucika amaguru yose ariko ico noshima umukama Imana yararambuye ukuboko kwayo kweri irankigira jewe abandi bose uba baciye baja mu bitaro ari bimuga abandi bamerewe nabi ariko je nifuze naguze imiti ndi muhira ndakirira muhira ndavuga ati Imana haba icyubahiro warambuye ukuboko kwawe urankingira dukomera amashi icyo ni cyambere ikigira kabiri mu nyuma zaho ndagwara ndamererwa nabi cyane ndagura imiti ya malaria ngira ngo ni malaria ndayinywa ndayimara biraka ko ntora bitende byase ko ntora bitende ndaza ngaha basengeye iminsi 2 gusa abakozi b'Imana ubwo nyene nca ndakira hanyuma mu nyuma zakira gatatu nongera umunsi umwe nari mu nzu njyamye nzanumva ikintu menga ni moto kiriko kirazunguruka inzumbamwo kurya nyene moto igenda nca ndavyuka ndasenga ndakemeya fata amazi dukura ngaha hezagiye ndamizagira inzu yose ndiyoga ndagotomera nguma numva iyo moto izunguruka inyuma y'inzu hama nyene nkomeza gusenga ndaryama nyene ndatimba numva iyo moto iguma ititima hanyuma bukiye mu gitondo ngeze kwikangura asanga iyo moto yarenga yahunumye sanze yanumye fashe urugendo ngiye ngeze mu kayira ndanumva nyene ya moto yongeye gutitima ndahindukira ingambo n'imbangamba mbona nta hantu hamwe mutimo mbona imoto impande yanje ndavuga ati mu izina rya Yesu nzanumva iyo moto ni ikintu kiri mu mutwe kiriko kiragenda mu mutwe ndavuga ati mu izina rya Yesu hari kuwa mbere bukiye kuwa kabiri naciye ngaha amasengesho barasengera ubwo nyene ibyo nta na kimwe carenzaho hanyuma mu yingiheze nyene nta na kimwe carenza bisigura ko nta na kimwe carenza sinasuye kumva iyo moto nta na kimwe carenzaho hanyuma rero mu ndwi iheze naho ndongera nyene ndafatwa ndagwara cyane ndagura imiti ya malaria numva nyere ko ari malaria ariko wewe uzugura imiti wagiye kwa muganga cyangwa cupfa kugura imiti ndipimisha bakambwira ngo ndagwaye malaria sawa ndipimisha hama iyo miti ndayigura ndayinywa ndayimara biraka kubyora bitende byafite ko ntoye bitende nongera cyafatwa nyine n'agahehera nkarara ndakorora mukarinda buca nicaye abandi baryamye iyo miti nayimaze cyane zungurusa ubwenge toya iyi ni dayimoni kweri yangendeye ncanongera ndaza ngaha abakozi b'Imana baransengera uko kuntu nari ngwaye numva umenga ni malaria nako gahehera nari maze yinga zibiri ndara nicaye kujya kwibido yicara y'amazi ntigira mpengera kubusa yango njyabe abakozi b'Imana bapfuye kunkorako naciye nkira nego kweri naciye nkira
ikindi Imana wewe Imana yawe n'Imana yawe no kuri kose uzi ko ibigeragezo byose Imana yawe imaze yewe nje ngaha kweli bapfa kunkora ko ntakiya kabisa dukomera amashoka amikini na nabo ntahiriwe nk'uyu muntu no kuri kose ikindi nacyo mperukiyeko ari ifise umuryango wanje ari mu bibazo bidasanzwe muramukatanje ari mu bibazo bigoye gose uko nje ngaha nkama ndamwereka Imana ndamutangira umutwaro none Imana yarayimukuye mu gasuzuguro yari mu karayi gaheze Imana ihabwa icyubahiro komera amashumwami wa Yesu Kristo mama kabisa aratubwiye ibintu biko afise ingwara kirakuza hano gusa n'igitangaza gikomeye. Haleluya abantu b'Imana. Amen. Rero ko ndababwira ikintu Imana yankoreye mu aya mafungo y'iminsi indwi. Aya mafungo y'iminsi indwi Imana yarankoreye ikintu gikomeye cyane. Nta n'ukuntu hano nakivuga. Jewe iyo minsi indwi nari mu mafungo narashikiwe n'amageragezwa akomeye cyane. Burya jewe hari ku munsi wa kabiri ndota inzoka ndayifashe gutya irankomoreye mu nkomaye ngaha ivunira mw'iryinyo. Ivuniye mw'iryinyo ndavuga ati ibi bintu ko bageze kubimbwira yuko nkasubira kurota ibintu by'inzoka ziba ari ingorane zikomeye cyane abakozi bana bari babimbariye ngaha. Ku munsi wa gatatu ncabyuka menetse umutwe cyane rwose urameneka ndavuga ati none ibi bintu n'ibiki narasenze ndafata na kakunyu ndanwa numva umengo umutwe umumenetse ndavuga ati kangure utunini tw'umutwe isubire numviriza. Burya ntibyatevye umudamu acaragwara agwaye ndavuga ati none iyo bari malaria gwego iyo bari malaria bigeze ngaho ndavuga ati mboje ibi bintu ushobora kubitahura ibi bintu byo barabadayimoni babinjiye ko iryo nzoka ari inkomo barabimbariye birinda kuba byo bari byo ndasenga kuwa gatanu muzehe agomba kumanuka kugira ngo aze ngaho ngo abone ngo ahantu nabohokeye dimanche dushitse ngaha dimanche ngomba kugira ngo ndende abakozi Imana basengere muzehe acambira ati nkeneye kubona n'abakozi b'Imana. Burya mvuye ngaha kuwa Mungu hageze kuwa mbere araremba gose amaze kuremba numva ivy'Imana yavuze ngaha ko igiye kutwiyereka canje ngaho kuwa mbere ndasenga mw'iryo joro maze gusenga fata ukuguru yaguma ambwira ngo namwagaze misi rero imaze igihe kirekire ambwira ngo nyagaza kwirino ngo nibimeme vyamufashe ngo nivyo vyama biramujyaga je sinzoguma ndakwagaza buri mwanya ndara nkasinzire ntigikunda yewe ukaba ari ivyo bintu nguma ndakwagaza jewe uno musi ngoma ndagusengera cyafata kwa kuguru ndagucakira ndagusengera kwa kuguru ndambaza Imana ati Imana wabivuze kuzoguma utuba hafi utwiyereka mw'iyi misi yawe makuge tugira ibintu bishashe tutari bwabone Mana ndasavye ubinyereke. Burya nafashe kwa kuguru nagusengeye kera numva arasinziriye asinzira haciye akanya gatoyi numva ararandamutse kimena kimwe ngumutwe wamenetse cyane fata umupira nawe nambara ndawakira ndamufunga neza ndatubika ngo tubika gose nisaba cyane ikora kuri ka gasabune nako nca ndavuguta erega abantu b'Imana nakubise kuri wa mutwe kuri wa mutwe ibintu Imana yakoze n'ibintu bikomeye cyane nasize kuri wa mutwe bica bitangura kuvuga bitanguye kuvuga ndasenga gose ngo naho wogira gute ko twege ntitumusiga ngo aranutse ngo twari unyana vyibushe kuguma wishima ngo ufise umugore avyibushe turamujana ndavuga ati muri bangahe numva ko mu mutwara ngaha ngo turijana na batanu ngo kandi tumaze iminsi ngaha mu biti ngo nabaje muvuge bo barungitse mu muvuge mugenda neza kandi mugenda mukubise sawa uwamurungitse burya maze akanya gatoyi barambwira ngo nta n'umukozi w'Imana wo telefone ngo turaza guca bikora kuri pasiteri ngo twamusinzirije n'ikarabana mugikira Imana yakoze abazimu twego mugikira Imana yakoze nafashe telefone ndahiga inomero ya telefone mbona gatatu ntiyitavye ndavuga ati Imana nukuri nkore ikintu ntari bwigere mbona burya pasiteri yasharita arambwira ati bimeze gute ati bashe twasenze kera barakubiswe barasha baravuga ko batazogaruka ngo umugambi ngo twigora ngo mwitiro nukuri ikintu Imana yakoze n'ikintu gikomeye cyane imaze kunkorera ivyo bintu mbona arasinzire ngo biraheze baje gusenga arambira ngo sohotse hanze kudahwa asohotse hanze kudahwa n'ukuri umuntu muzima hamwe no kuvuga ngo yagize gute birasubira biragaruka biravuga ngo ubu tugenda tumujanye iyo cyarashikana ashikaye n'ukuri neza na neza nta kintu nakuvuga ngo aragaruka ndasenga Imana avuga Mana nukuri uri Imana pasiteri kandi ndazi neza ko pasiteri wamuzize umwizera n'umukozi wawe ndazi ko tudatekeranye ibyo dukorera ibintu n'akantu ijyanye murakora uyu muntu ndashaka gutwarwa n'abadayimoni nimba ari umukeneye azi wawe ko umubiri wamuhaye ukeneye kuganza nukuri ibintu Imana yakoze n'ikintu gikomeye cyane aha numva nezerewe cyane nukuri ubu rero ari ngaho yarakize Imana ishimwe ukomera amashi abadayimoni batarabesha
ngo ntibagenda kandi bagiye nta kuri bavuga n'ababeshi nyene n'abadayimoni Yesu ashimwe. amen Anje mpagaze ngaha imbere y'icengero nshima Imana ibintu bibiri. Ashitse ngaha mu kwezi k'umunani ndushe nemerewe nari ngwaye ingwara yitwa estoma. Iyo estoma yarankubise irankubita muga amaze gushika ngaha Imana yarankijije Imana ihabwe icyubahiro. ukomera amashi Ikindi kigira kabiri mu mitwaro twasengeye ku ipasika imitwaro ibiri yarishuwe Imana ihabwe icyubahiro. amashi menshi kuri Kristo Yesu Haleluya. amen Yesu ashimwe. amen Nanje mpagaze ngaha nshimira Imana nari mfise inda y'umwana yari imaze kurenga ku iminsi ndagira ubwoba narondera nomero za pasiteri ndamurondera maze kumurondera ashahita mwarimu Olivier amubwira ibibazo by'iwanje ashambarira ngo uragenda kwa muganga bamenye icyo bagukorera nagiye mbabwigemure atakintu na kimwe numva mpagaze ngaha arashima Imana ko yampaye ikibondo gikomeye amashi menshi ku mwami Yesu yarakoze Yesu nashimwe amen nimumfashe dukomere amashi Imana mukabamutore mpagaze ngaha nshimira Imana ngaha nahaje umunsi batangura gutanga urya munyu n'urubuto hanyuma ndasenga ubwa mbere n'ubwa kabiri ndagaruka ubugira gatatu ndiko ndumva intahe ngaha nanje nari mfise igitero c'abadayimoni nari ngwaye igihe kirekire hanyuma rero ndiko ndumviriza intahe numva mpwemu yararambwiye ngo kurikira urya mukozi w'Imana nawe agufashe gusenga aho rero mpwemu w'Imana yambwira pasiteri hanyuma ndamurondera uwo munsi aca amfungira ko ntiyashikiriye ndagaruka kuwa kabiri ninjiye mu biro ntaguye kuvuga abadayimoni baca batangura kunkubitira imbere yiwe sinamenye ingene abasenzi banteruye banjana kunsengera byari ibintu bikomeye cyane mugabo ndashimira Imana yo yishobora byose yarankijije bansengeye iminsi mikeya ubu abadayimoni barataye barahunga ndashimira Imana yo mwijuru yankuye kwayo magorwa nari naragowe bantu b'Imana nari nararushe cyane nimwongera amashi Imana amen amen mwacu Yesu Kristo amen abazi ko Yesu atabara mufashe dukomera amashi Imana haleluya ewe magaze ngaha nshimira Imana ibitangaza Imana yankoreye kuva mu 2018 nari ndi mu bitaro kuri Preseresha kugeza n'isaha pasiteri namutelefone ku radio saa 8 ijoro ndamubwira nsengera nje ngwaye ukugunda kumara imyaka myinshi aguma hafa y'inyo aransengera ati we mwana wa mama ni wihumura ugiye gukora ati genda senga cyane Imana izogutabara uko yibuze kwabaye uko nyene natanguye ku telefone amaze guhumwaka kuri Preseresha hari y'urunyo haguma hava y'inyo kuguru paguma kunya sinigera ndonka amahoro yo gusinzira sinigera ndonka narara nicaye ntirirwa nicaye ariko kuba tanguye kunsengera ubu narakize naratoye imitende Imana muyimpera amashi cyane aho hantu mbonera atari duza barabe mwami Yesu uduza gateza urunyago ari hehe urunyago ari hehe inyo nyinshi nakazi gakoroka sinatambuka natambuye gutambuka naguye kuza kusengera ngaha wewe warazibonye abasenzi ego aha nabonye ababyeyi nahabonye Imana aho nabonye umuryango nahabonye Imana mumfashe dutuze icyubahiro cy'Imana ukimuyinga sinigeze sinagira n'umuntu umwankurikira sinagira shinge na rugero naguma telefone pasiteri ansengera kuri radio Imana yaguma ikoresha abantu mu ndababona sinigeze mbura umuti simugeze mbura n'ikintu na kimwe mumfashe dutuze icyubahiro Imana nta mwana w'umuntu yo gutabara cyari Yesu Kristo wenyine yo atabara nta mwana w'umuntu uzigera ubwira ngo kora iki atari Imana mukozi wayigukorere jewe kuva ninjiye mu 2018 nta muntu umwe wacu yigeze angerako nta n'umuntu umwe twari kumwe mvuka hasi muyinga muri komine Gashobo nta muntu n'umwe yigeze angerako mugana giye nta muhinga cy'Imana mbona kwambara mbona kumererwa neza akakabiri kose nagatoye pasa cyangwe gusenga nkamura n'ibigere ngira na butoyi
kwambara natanguye kwambara amasaro basenge yambwa ati ntawe imana izokwambika izobwira neza nagiye mbona ikiganza c'imana abuzi nayo yanje imana ibahezagire kuva mu 2018 nakoresha inusu y'umunyu misi yose kwa kino kuguru ariko imana yarafashe umunsi wa gatanu niho nasohoka ibitaro nararose nahomba ngo tuzi icyubahiro c'imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko imana irakora cyangwa ntikora? Irahari cyangwa ntayihari? Ariko abantu ntitukwiye kwemera imana. Tusubire tuduze icyubahiro c'umwami Yesu. Igenda inyo nyinshi zigakora burika zigenda imiti kumbure bikananirana mugaba amasengesho akica inyo ziri mu muntu amasengesho agatuma inyo ziri mu muntu zita hakubu tudoze icyubahiro cy'umwami Yesu. Haleluya, haleluya. Reka duhaguruke rero turangize tuze n'izi ntahe twumvise zikomeye. Ndamushimiye ndasubiye gutanga icyubahiro. Iyi ntahe turangirije kiratwubatse iradukuye ahantu dushikanya ahandi naho twari twafashijwe n'amajambo menshi n'ubu dusubiye gufashwa uko ndigusha. None rero nyaguhora ku ngoma n'uhabwa icyubahiro n'ubundi yari afite indwara n'aka kanya abona umenga ntizigishoboka yizere ko yamutabaye mu myaka irenga 4 ariko ukaba umutabaye muri iki gihe atanguye gusengera hano amenya amakuru ya hano agatangura kuzaraza ukaba umukijije. Mana warakoze ku bwa repentance, warakoze kubwo waduhaye iradiyo tuvugira ko ikumva n'abantu bose bakumva intahe zitandukanye. Warakoze kubwo ibitangazo uriko urakora. Nushimwe n'uhabwa icyubahiro. Tugiye gutaha rero ujane natwe hanyuma uzasubire kuduhuza ku munsi wa Mungu turi bazima kandi umunsi uze kugurura amatwi y'abantu uze kubakonekita kuri radiyo kugira ngo abagwaye barushize gutabara. Urakoze kuri nyishu imbabazi n'ubuntu no kuri n'amahoro n'umugisha bane natwe mu izina rya Yesu.